Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 19 ihonyabwoko 19 2025 ce ikiganiro nyigisho gatatu gisohokeye i Ottawa muri Canada kuwa 12 Ndamukiza mu 2025. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi, ikivi cakahise ku Burundi, intambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi, isuka ya kane, ibiganiro nyigisho mu gifaransa vyitwa conférence, isize ya gatanu, intangamarara. Ndamaze kugushikiriza ibiganiro bibiri vya mbere. None iki kiganiro kironse, genda urondera ikiganiro citwa ica cenda ihebe 18 ihonyabwoko 18 2025 b ikiganiro nyigisho ca kabiri casohokeye i Ottawa muri Canada kuwa 12 Ndamukiza mu 2025. Gutyo uzoheza ucutegera ivyo ndiko ndavuga ubu. Muri ico kiganiro ndakurungitseko naco kizoca gikurungika ku kindi. Naravuze genocide biologique, nukuvuga ihonyabwoko kiranduzi. Iyo genocide biologique ndayihinduye izina uno musi. Ndayihinduye kubera iki? Kuko nariko ndavyiga ejo, mugabo je mwijoro narose ndarota ko genocide biologique atariyo. Iyo genocide biologique rero nari nayibwiwe n'umuntu nariko ndabwira ibintu ndiko ndategura, acambwira ati iyo ni genocide biologique. Mugabo je mwijoro ndarota ko iyo genocide atariyo, kubera biologique ndacumvise nticovuga neza na neza ivyo ihonyabwoko kiranduzi ikora. Nico gituma rero kuva uno musi aho nari naravuze genocide biologique hose nugufuta, nzoho ndayita genocide filial, kubera harimo ijambo filiation, filius mu kilatini. Nukuvuga filio ni umuntu yavutse ufatiye kuri se, icavutse ufatiye kuri se. Tukokwe filimi, na wewe muhungu wa jewe nakwivyariye, nukuvuga uwavutse ku mugabo. Nico gituma ndavyise genocide filial, kirimwo filiation, kirimwo filio. Tukokwe filimi, umwami w'abami Nero bagwa mu mugandagure, mu bantu bamugandagura harimo umuhungu wiwe, acavuga ati tukokwe filimi, tu na kokwe wewe, fili muhungu, mi wajewe. Nuko n'ibintu umuntu usanga bifatira hamwe. Mvuga ko je mvuga indimi zitanu zitandatu niho cace kiva rero mwijoro. Hamwe nkora mvuga ko rimwe rimwe hari ibintu ndota kumbure Imana imbwira ibintu. None rero iyo genocide filial ni ihonyabwoko kiranduzi. Umututsikazi afata umugambi ugayitse wo kurandura umugabo w'umuhutu, akamwima uruhusha rwo kumuvyarira kandi atakorokewe, kandi uwo muhutu atanye ivyankenegwa, ahubwo akaba Yozefu akarira abana b'abatutsi. Iyumvire iyo genocide filial, iryo honyabwoko kiranduzi nzorigirira ikiganiro conyene kimwe. Ibaze jewe mu bantu nubaha gusumba abandi bose, ndubaha abakenyezi, ngakunda abakenyezi babiri, ngakunda umugore wanje, ngakunda mawe. Nkaca nsanga abantu b'inkozi z'ikibi gusumba mbere n'abagabo n'abatutsikazi batavyarira abahutu. Mana nzima dusenga tutabona. Igihugu c'u Burundi kirakwiye kanguka nyinshi kugira ngo dusenge cyane, kugira ngo dusengere Burundi, dusengere ingo, kuko n'ubugesera n'ubuyobe abo bantu n'ubwoko bugoye, kugira ngo ivyo bintu bobiheba n'Imana yonyene ishaka kudukura. Muri ico kiganiro kandi giheruka navuze ihonyabwoko ry'ubwuntuzi, genocide colonial. Ubu muri kino kiganiro naho tuza kumva genocide culturelle, ihonyabwoko ry'imico. Iri honyabwoko naryo ni rininiya, navuze n'ibintu bikeya gose, ni ibintu nini gose kuko ririmwo ibintu birenze urugero. Burya abantu mu bwoko bw'abatutsi si bose bariba ibintu by'abahutu, barifatira mu gahanga abahutu. Kandi nje ndakavuga imbere yuko mpera heza bino biganiro, hariho abantu jewe nzosaba. Muri abo bantu n'umuhima w'umuyanzi yitwa Nkurunziza Emmanuel atazigwa gwamva. Iyo tugiye i Montreal yama categura ibindi bintu adukora mu nkovu, ariko ntako n'ukuri kw'Imana botureka twe tukagandarira biwacu, tukagenda kunamira biwacu, ata abantu baturi ku mutwe baturi inyuma.
iyo bariko baragira ibintu vy'iwabo nta muntu n'umwe w'umuhutu aza gutera induru, muga twe turiko turakora ibintu vy'iwacu bakaturenza urwamo. Kubera iki? Urumva ko gasuzuguro, urumva uwo mutima mubi. Hariho umuntu yitwa Nzeyimana Jean Pierre, je navuze ko ntaraganduka, sindanagandara ku bantu b'iwacu 30 bagandaguwe 72, sindanabagandukako. Twandikiye mu 2010 na kangahe tuvuye kuyiyamiriza barankitse Maragarita ngo mbengo nyene ngo nyabwoko ngo habaye ngo haize imyaka 40 n'ingahe ngo ntibaraganduka. Rero we Jean Pierre Nzeyimana ndakwishuye, sindanagandara sindanaganduka rero. Kandi iwacu bamyoye abantu 30, ntituzi niyo bari. Ngomba kuba ndabisaba mugira ico mwubaha. Umuntu yapfuye abapfuye, hagira ico mwubaha mwabatutsi muba muri Canada, hagira ico mwubaha. Itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu Rusama tuzogenda i Montreal, muduha amahoro arivyo mwateguye mubishire uwundi munsi, ko na twebwe ntiduha tubagira nkuko. Nzobigira ikindi kiganiro mugabo reka mbedageza ngaha. Isizo ya 6, genocide culturelle, ihonyabwoko ry'akaranga. Abahutu b'u Burundi Imana nzima n'ubwoko bwacujijwe, buracurwa gushika bavyemera. Ndaza kubishikako. Iriho nyabwoko ry'akaranga niryo rigwiriye mu Burundi kandi n'ubu riracabandanya. Arico gituma natwenze nkababara bambwiye bati turaba ingene iriho nyabwoko ritogaruka hana buri kibandanya. Riri mu mice myinshi cyane, ariko je ngoma gufata amaburi 3 yonyene. Ni byinshi cyane mbwa sino bimara. Iburi rya mbere, ubusuma bukoregwa abahutu. Muravyumva ni mico kama. Umuvyuka wa mbere ingoma z'u Burundi. Nama ndabivuga abatutsi bagaca bagumuka, n'ubu ndabivuza baca bagumuka. Mugabo jewe sindiho ngo kubera urukundo rwabo, jewe ndiho kubera urukundo rw'Imana. Mumamu n'amamuko ingoma zamuki wacu mu gihe ndagiye tumwami n'abagabo zitanguwe n'abahutu b'abanyagisaka. Na twebwe abamana turavuza ingoma twagiye kuzivuza mu nyuma zatanguwe n'abahutu. Mugabo abo batutsi baragiye barumbisha makungu yuko ngo ingoma ngo ni ingoma z'abatutsi. Kubera iki? Ngo tamburukwa yare, ko zavugira umwami bakaja bavuga ngo tamburukwa yare. Zivugijwe n'abatutsi nta ngorane mfise ndagasubiramo. Abatutsi b'u Burundi bavugije ingoma zo Burundi singorane, baravuga ko izo ngoma naho bazivuza ko amamo arabahutu. Je ndavuga igifaransa, je ndigisha igifaransa muri Canada, je simvuga ko ari igifaransa ari cyo kwa data, mvuga ko igifaransa ari cyo mu Bufaransa ari cyo nize. None ni ingoma bwiza kuvuga yuko ingoma zatangwe n'abahutu. Ugasanga hari abantu babyaruza ingoma bakazishyiramo ibintu bitabaho nkiza ino muri Canada. Isi yose yarizi ko ingoma ari z'abatutsi kuko bavuga ngo itamburukwa yaje nabivuze. Abami nabo barabatutsi, nukuvuga kwaruko nyene. Jewe mbajije abavuzi b'ingoma biwacu mu Giheta mu Gishora ingene vyagenda, kuko hariho nk'abanazeri nk'abayaya nk'abakome bari barize bazi igifaransa. Je ndababajije nti none ivyo bintu vyaje gute ku buryo mwe mugenda hanze mugaba abantu bakavuga ngo ingoma ni z'abatutsi, kandi mu Gishora imakebuko no mwihigiro ingoma zivuza abahutu. Jere bace bambarira uku baje batutsi bakora mu bushikiranganje bw'imico kama bagiye mu Bufaransa bagiye hehe nibo bavugira bababaje bati none izo ngoma ni zabande. Baca bavuga bati izo ngoma zivugirizwa umwami, izo ngoma zavugirizwa umwami kera, none umwami yari iki? Bakaca bavuga ko umwami yari umututsi. Baca babaza bati none mwebwe namwe muri bande? Urumva ngo bwa mbere ngo hari umuntu yigeze kuvuga ati none abo bantu bavuza ingoma ni bande? Bati n'abanyagisaka n'abahutu. None nawe kuri kurasigura ingoma urumuki acaraburi cavuga. Kuva uwo munsi rero baje batutsi baherekeza abahutu bagiye kuvuza ingoma baca bavuga bati aba bantu bose mubona n'abatutsi, ko na jewe ndumututsi. Ko vyaca bibura ingene umuntu aza gusigura akaranga n'imico nibanga ry'abahutu nawe atari umuhutu, atari n'umuryango w'abamana, atari n'umunyagisaka. Bikaca bigorana rero kuko hari imiryango mikuru yavuza ingoma. Hariho abaragane, hariho abayengero, hariho abasongore, ari bamana, hakaba n'abanyagisaka. Vyaca bigora ingene ivyo bintu abisigura.
arico gituma usanga umututsi avuye mu bushikiranganje bw'imico kama hakagenda Gishora, hakagenda Makebuko, hakagenda Higiro hanze, usanga bamutegurira impuzu atazi no gusimba, atazi no kuvuna ihunja, ugasanga afise icumu, afise inkinzo, asa n'uwabaherekeje gusa kwaba ari kugira ngo yerekane kumenga ari muri abo bantu nahoshwi, naho kugira ngo yerekane ko atabo bantu bose n'igenda baserukira bose n'abatutsi. Niyo byaje biva, ariko nahavuye ndababwira, jewe ndabwira makungu birahava birahinduka. Vyarahindutse kubera jewe nafatira Patrice, jewe naratababije ndavuga nti ntibikunda abo batutsi barazivuza, mugana aho bazivuza ari zatangwe n'abahutu. Uwo mututsi wa mbere ataye kuvuza ingoma ndamubabwira hari igatara kwa Ernest Philippe Bitimbukwaha mu 1973. Abahutu bose babamaze bigatara, niho umututsi wa mbere agiye kuvuza ingoma azigishwa na Hantimu avuye mu Giheta. Nakamana maza kubona banyana ingoma baraga nk'abakene ruhebwa, mugabo ugasanga abavyaruza ingoma niho birirwa mu ndege, bakirirwa mu nda y'indege. Jeriye muranibaza nti none igihugu cy'u Burundi kirafise ubushikiranganje bw'imico kama, cema ndavyiyumbira bikanziga, ugasanga abantu ingoma bazitanguye abajyama kwibanga, abasonza ntibihebure, ugasanga hagenda abandi abo bantu bakanabareka bakanabaheba. Ibaze igihugu cy'u Burundi mu makungu nivyo kirazwi, yamara mu bintu vyekeye imico kama igihugu cy'u Burundi kizwi kubera ingoma, kubera nizo ngoma zaramaze kuja muri UNESCO. Nta kindi kintu na kimwe kirahaja muri UNESCO. Murazi ko u Rwanda rwanze kwandikisha intore, jewe nabisavye kuva kera ko u Burundi bwo kwandikisha intore n'agasimbo. Je sindiko ndavuga intore, sindiko ndavuga agasimbo. Ariko yumvire u Burundi buzwi ko ingoma, ari ugasanga abavuzi b'ingoma bagenda n'ibirenge, abantu barakena, mugabo ugasanga hariho imigwi iguma mu ndege. None kubisanzwe bigenda gute? Reka mvuge n'ikindi kintu, ugasanga mu Burundi abakinyi baninde barahembwa, ugasanga abavuzi b'ingoma mu Gishora ntibahembwa kubera iki? Ninde? N'u Burundi bwonyene. Ingoma nazo n'u Burundi n'amakungu yose, mugabo ikanka ingene abantu bashaka kubaronderera n'ibihumbi na 30 vy'umutimbo umwe, abatimbo n'imiburiburi bari ku rundi rwego rwo hejuru, ugasanga Makebuko baruko nyene, ugasanga Mwihigiro baruko nyene. Ivyo bigabiro abo bantu bibigega nivyo bigega, niho abantu bose baza gukura ingoma, mugabo ugasanga ubu abantu bahembwa neza, abantu bafashwe neza, niyindi migwi y'Ibujumbura n'ahandi. Ugasanga ahubwo umugwi wa Gishora, umugwi wa Makebuko, umugwi wa Higiro uri kuhiganwa n'amagaba, uri kuhiganwa nabande. Ni mu gihugu kiyihe umuhungu ahiganwa nase? So abari sogokuru abari sogokuru, habari ibintu ajejwe, ntashaka guhiganwa n'amagaba, ntashaka guhiganwa n'abandi. Abavuzi ingoma mu Gishora bakwiye kuba ikigabiro kiraba ko ingoma zivuzwa neza, bagahembwa, kubera niryo yogi dufise mwandongozi z'u Burundi. Ngoma ndababwira ikintu, izo ngoma murareka kuzivugisha, abazi ico zimaze bazozifata neza, abatangiye kuzigisha abagore murabazi. Izo ngoma z'u Burundi zo mu Gishora, Mwihigiro ni Makebuko murareka kuzibungabunga, mwishinge amagaba, mwishinge ibisagara, mwishinge abari mu mahanga. Mu myaka 120 na 30 na 40 na 50 sio nzoba nkiri muzobibona. Ndahejeje. Umuvyuka wa kabiri, inanga z'u Burundi. Jende umuronzi murabizi ko namavuga ndumuronzi. Mu mamo n'amamuko ibikorwa mu Burundi biragabuye. Ibikorwa mu Burundi ngene bigabuye, inanga zari z'abarundi b'abahutu. Mu mama batambananga canka abananga n'abahutu. Abantu bavuze inanga ibwami barabahutu, mugabo buke uwo mugigwa uhava uribwa. Ubu umuhutu avuze inanga usanga ari umwe cyane. Mwe muca mugira ngo ntafatiro Patrice ngo ivyavuga ngo sivyo. Umve burya yemwe hari bitumba, ndayaga inasenge yaramubwiye, ndayaga nanyi nabo yararutaye, ndayaga ngo ntuzoja kwabananga, ndayaga kwabananga intambo yishe, ndayaga. Mwumvise
ngo ntuzoja kwabananga ndayaga kwabananga intambo yishe ndayaga none raba niyo yagiye ndayaga twagemuye inturire nziza ndayaga inturire nziza yoza munda ndayaga duterera akagwanyako ndayaga akanyago keza munda ndayaga bazimanye indugudugu ndayaga indugudugu iduga munda ndayaga batwongeye interetere ndayaga interetere itera munda ndayaga ngo abakobwa b'iyiwacu ndayaga barateye ipasi munda ndayaga bamenyereye inturire nziza ndayaga inturire nziza yoza munda ndayaga bamenyereye akagwanyako ndayaga amanako koza munda ndayaga ibikobwa by'iyiwabo ndayaga byaradindibiranye munda ndayaga byamenyereye interetere ndayaga interetere itera munda ndayaga byamenyereye indugudugu ndayaga indugudugu iduga munda ndayaga ndahejeje uru rubyino ruvuga ngo baramubujije kwagenda mu bananga abananga n'abantu bavuza inanga abananga n'abahutu arico gituma bacavuga ngo n'ibikorwa by'iwabo ngo byaradindibiranye munda ngo kubera ngo bamenyereye interetere jiyo ndiko ndavuga ibintu ndabisigura umututsi yumva ko ndamurenganije azocaza nanje duharane ndamwereke ngibi sije naruririmbye rwaririmbye abarundi kazi urumva rero mu yandi majambo baratwiba ibintu abananga barabahutu n'abahutu kazi reka ngende nsiguye akantu kamwe abo bantu bitwa bananga kubera hariho inanga mu yandi majambo aha hakoreshejwe impinyanyuro y'injaniranyo canke inyitiriro impinyanyuro y'injaniranyo ariyo nyitiriro ni impinyanyuro y'amayagwa y'imvugo y'ikirundi ijaniranya ico ishikiriza cose na ntaryo injaniranyo ivuga igihimba cy'ikintu aho yovuza ico kintu kibure ikavuga ico kintu muri aba bantu rero abananga nukuvuga umunanga ajaniranijwe n'ico akora ha kuvuga umuntu bakaca bavuga ico kintu bakujya bavuga ngo ukuboko kw'Imana gukora koze ibintu bikomeye ha kuvuga Imana yose bakavuga ukuboko none barashaka kuvuga ngo ngiye kunwa icupa nta muntu anywa bijya bicupa cupa umuntu anywa inzoga iri imbere umunanga nawe nuwo muntu bajaniranije bamujaniranije niyo nanga kubera bamwitiriye icakora ha kuvuga ico kintu akora baca bavuga uwo muntu nyene naho bavuga ngo abananga ngo ndabonye ngo inanga no mu mvugo isanzwe baravuga bati ngo ndabonye umutahe ni iki umutahe ni ntahe nyinshi zigagamishijwe kandi zikekejwe muri ico gihe bavuze bati umutahe ntafatira rashitse nukuvuga umuntu afise intahe muri ico gihe rero urumva ha kuvuga ngo umuntu acimanza yitwa ntafatiro arashitse uya bavuga ngo umutahe ntafatiro arashitse naho rero kwari kugira ngo ndabisigure neza uvyumve neza wumve ko abananga babajaniranije ha kuvuga inanga bavuza abo bantu kubera uwo muntu n'inanga bahavuye baba ikintu kimwe bagereranijwe baca baba ikintu kimwe mugabo iyo singereranyo mu mvugo y'impinyanyuro n'injaniranyo reka nje ngirako hajya namamvuga ko jewe ntunzwe n'Imana jewe hari umuntu yantumiye ngaha iutawa mu gisagara cy'Ottawa antumiye rero hanyuma jewe nariko nditegura ngo nje ku rugo rubanza rwiwe ndiko nditegura rero hanyuma haza umuntu avuga ngo mbega ngo ya miduri ngo ihava ngo ishika ngo twitegurire utuzi hanyuma umuntu ariko arahamagara muri urwo rugo je natumiwemwo umugore waho aravyumva hanyuma acabwira umugabo wiwe ati mubaze ati iyo miduri ninde je ko msanzwe mvuza umuduri hamwe mvuga ngo niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana aribuka yuko jewe yantumiye kandi ko hari abantu bamenye yuko mpavanjayo buno nyene naciye ndonka igitega naciye ndonka telefone yihuta imbwira ngo ntafatiro Patrice ugumaho waruri ntuze ngahi wanje nguhagwe mwavyumvise urumva uwo muntu mukubaza ko jewe nashitse uwo muntu yabaje avuga ngo mbega ngo ya miduri yashitse uwo muntu nukuvuga yaranyitiranije yaranjaniranije n'umuduri kugira ngo ntavuge ntafatiro Patrice avuga umuduri nkuko abantu bavuga ngo abananga hamwe n'abamvuga ko ari Imana inyitungiye uwo muntu nyene yantumiye niwe yambwiye ati ntuze ntuhavuhagwa niba biba kugemera ngahi wanje nuko rero reka mbandanye
umuvyibuka wa gatatu ninde y'Uburundi yaribwe ubu yaribwe kopo yatanguriye mu Giheta. Petero Buyoya yaragerageje kuyiba ayijana iwabi Bururi biranka, mugabo ubu vyarakunze barayivye. Je Navadiro Patrice nayigeze kuvuga nti je nzotanga 3,000,000 haze abandi bantu dukwize 1,012,000 dufashe ninde ironke YouTube, baronke kamera, baronke ordinateur, hanyuma bagira ibintu bigezweho uno munsi, ibintu bashobore guhigana n'abandi. Narabuze umuntu nomwe kandi narabibwiye n'abantu babijejwe. Umuvyuka wa kane ururimi. Ibi rero nivyo nongeye ko kubera ko nasanze iyo mbandanya mvuga nari kuvuga amasaha 2 arenga, mugabo ko amasaha 2 yari kuhava ndengana naciye hari ibintu nkuramwo mu bintu. Kandi abatutsi bivye abahutu n'ururimi. Abahutu baribwe ururimi rw'ikirundi ruza kwitwa ko ari ururimi rw'igitutsi. Nkeka urabizi neza ko mu Burundi hari agasuzuguro katagira uko kangana, na cyane abatutsi babagamba bakagaya Uburundi bwose buzima ngo umuntu avuga ikirundi neza ngo numugamba, ngo umuntu azi kuvuga ikirundi ngo acandika neza ngo numugamba. Jewe Ntafatiro Patrice, Imana yaranteye iteka irampa ubumenyi bw'ikirundi. Jese ndi umugamba, jewe ndi umurimiro, jewe ndi umunyagiheta, jewe ndi umunyamuremera, jewe ndi umumana ariwe musongore, jese ndi umututsi w'umugamba. Ntibisa na gatoyi. Rero ugasanga abantu batangiye kuvuga ngo abanyabuhonga ngo bavuga nabi, ngo abaragane ngo bavuga nabi, ngo abamoso ngo bavuga nabi. Ni jewe Ntafatiro Patrice naje kuvuga ko umurundi wese avuga ikimoso, avuga ikibo, avuga ikiragane ni kirundi kandi n'ururimi ruvuzwe neza. Mu Burundi nta muntu numwe avuga ikirundi neza gusumba uwundi. Umuragana ariko aravuga niko avuga, umuyogoma ariko aravuga niko avuga, umumoso ariko aravuga niko avuga, umugese ariko aravuga niko avuga, umurimiro ariko aravuga nkuko mvuga ko je simvuga nk'umugamba niko mvuga. Ni kirundi mu butunzi bwaco hariho amajwi ababo bavuga usanga abagaba badashobora, ugasanga abarimiro batashobora. Hariho n'ayandi majwi abarimiro bashobora usanga abayiragane badashobora. Nta muntu numwe arashaka kuvuga ngo nije mvuga ikirundi neza ngo we nguvuga nabi, ngo we nguvuga nabi. Ivyo abatutsi b'umugamba cyane bakaza kuvuga ngo urumva ngo ne bavuga neza gusumba abandi. Ntibikune na gatoyi. Je ndavuga neza ikirundi, umubo aravuga neza, umuragane aravuga neza, umumoso aravuga neza, twese tuvuga neza. Ivyo nivyo nabizanye. Abatutsi rero baratwivye ururimi rw'ikirundi. Bwejeri araheruka kuravuta avuga ngo Ntafatiro Patrice ngo yavuze ngo ururimi ngo n'urw'igihutu. Ururimi rw'ikirundi ni gihutu kuko ni ibintu bisanzwe ngo murabisigure. Abahutu n'ababantu, ururimi rw'ikirundi ni kibantu. Nuko rero ururimi rw'ikirundi ari gihutu ni ibintu bisanzwe gose. Abatutsi bavuga yuko bava muri Eritrea, bava muri Somalia, bava muri Ethiopia, bava muri Kush. Umuntu avuze ngo umwana, umuntu avuze ngo umunyu, umuntu avuze ngo umuyo, umuntu avuze ngo inzu, nta muntu numwe wo muri Ethiopia canke muri Somalia canke muri Eritrea yotegera ivyo umuntu avuze. Mugabo uvuze umunyu, umuntu w'umuherero arakumva. Uvuze mu nzu, umuntu wo muri Afrika y'Epfo arakumva. Uvuze utumwana, uvuze ngo umuntu avuga iringara arakumva. Umuntu avuga iki aja wo muri Kameruni arakumva. Ugo rurimi rero n'ururimi rw'ikibantu. Ndasubiramwo bwejeri uzocuvyumva neza. Abahutu n'ababantu. Ikirundi n'ururimi rw'ikibantu. Ikirundi rero kica kiba igihutu. Ivyo bindi byose uvuga urazompamagara muri ayo space ugira ahantu wifatira abahutu kabatuka, uzompamagare ndabikwereke neza cyane. Hariho n'abandi bantu bavyumva, sinumva ku gasuzuguro iyo kaza kava. Kandi umututsi avuze ikirundi singorane, umuhima avuze ikirundi singorane, umuzungu avuze ikirundi singorane. Mugabe ikirundi ni gihutu, ikirundi ni c'abahutu. Naragize n'icese mvuga nti ndekambe umuhutu w'umurundi avuga ikirundi, kuko abatutsi iyo baza bamuka barafise ururimi rw'iwabo. Navuze nti ururimi rw'iwabo rwagumye mu mazina atumvikana, gakoryo, daradangwa, bigajo n'ibindi byinshi cyane byasigaye mu mazina tudashaka gutegera. Kugira ngo uze kubitegera urinda kuja muri Nkore, urinda kuja muri Kush, urinda kuja muri Ethiopia kugira ngo bitegere.
nivyo nagomba kuvuga rero yuko baratwivye ururimi. Abatutsi bavuze ururimi rw'ikirundi bazamenye ko bariko baravuga ururimi rw'igihutu, arico gituma ururimi rw'ikirundi bataruteje imbere. Ibintu vy'iwabo barabiteza imbere, ibitari vy'iwabo navyo bateza imbere. Nuko ingoma bazije mu kubera ko babona yuko zizana amafaranga. Kuva mu kinjana ca 11, 12, 13 gushika mu kinjana ca 20 zavuzwa n'abahutu babona ko umenga ntaco zimaze. Ariko ubu zishora kuriza indego umuntu babonye akamaro kazo baca bazivuza. N'ururimi rero batanguye kugwijukira kubera ko babonye ko ntafatira bwa bundi asonerwa kubera ikirundi c'abarundi. Abakuru b'ibihugu bamvuga, nyene inganja kamvuga, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza kamvuga. Ubure ko babonye ko ikirundi ari gifise akamaro batanguye kuciyitirira. Ntibikunda umuntu ariko arateza imbere ikirundi muramuzi ntafatiro Patrice. Umuvyuka wa gatanu baratwivye Imana. Imana y'u Burundi ni Imana y'abahutu. Ari ugasanga hariho abatutsi baca bavuga ngo Imana y'Iwacu, ugasanga iki ugasanga bariko baravuga nibi bavuga nibi ugasanga hariho abapatiri baca baza kubisigura. Abapatiri cyane cyane b'abatutsi, urazi ko abahutu babamaze uhereye kuri Gihimbare baganda 35 agomba be musenyeri mukuru w'Igitega. Haja hari ibintu byinshi cyane rero niyo Mana bayidukuyeko. Hinge mpijambo umushinga amateka yitwa Manirakiza Consolata atubwire neza ingene Imana y'u Burundi ko ari Imana y'abahutu. Bayisenze singorane, basenze iyo Mana singorane, mugaba mamu n'amamuko Imana y'u Burundi ni Imana y'abahutu. Byumvirize. Nuko rero muba wa Patrice ngira nsozere dusezerane. Usezerane na Honorable Consolata niwe mwari ko murayaga gusigurira igituma abahutu aribo bene Burundi kandi bafise Imana y'u Burundi yongera ikaba Imana y'abahutu. Wagisiguriwe mu gusoza rero ngira ndakubwire nti bobo abo bahutu mu guta Imana yabo bayiteshejwe nubwo bwoko bw'abatutsi aho bumariye kuza bo basanga ku butaka. Kugira rero babatwara ubutaka wumvise icyakoretse bibikorerwa mu bintu bitatu. Umuntu agutwara ubutaka kuko bagutwaye Imana n'ururimi, kuko Imana n'ururimi rwawe birafatanye kubera ururimi nigo rukungira ubumwe. Ururimi rugufatanya n'Imana n'abantu muba mubana aho uri ku butaka ku isi. Rero iyo umuntu aciye agutwara rero ururimi abaguhejeje kugutwara Imana biba biheze kuko birafatanya ibyo bintu bibiri. Hanyuma akaba gutwaye n'ubutaka aribwo uhabwa n'Imana mu mamo kuko ari naho uvukira ukahatura uruzogi. Nuko rero Imana y'abahutu ariyo Mana y'u Burundi yatawe incuro zibiri. Incuro ya mbere bata Imana abahutu batoye ivyo vyazanywe n'abatutsi baje babasanga ku butaka kubambura igihugu n'ubutaka, baca baja mu mikorere y'igitutsi. Ivyo urabizi ko baci bafata imbyino zabo, bagafata imyambaro yabo, bagafata ugusaba kwari kuhari guhana abageni, biragenda birivanga babinjiza mu guhana abageni kw'igitutsi, babinjiza muri ivyo bintu byose vy'ukubaho mu mikorere y'ukubaho no kuvuga umuco akaranga, batangura kubaha ibyabo abo batutsi. Baba babatwaye ururimi, baba batwaye Imana, mu kubatwara imico, mu kubatwara imikorere y'ugusenga, babanje gusenga babazanira ivyo bintu vy'igitutsi. Incuro ya kabiri rero yabaye y'amadini yazanywe n'ubukoroni. Naje kubigusigurira ni kabiri abahutu batwawe Imana yabo ariyo Mana y'u Burundi. Zabaye incuro zibiri, incuro ya mbere y'abatutsi baza n'incuro ya kabiri y'ubukoroni n'amadini. Urakagira rero aho bawubahwe mwuba wa Patrice ndarangije. Ego kandi ndaguha ruhusha yuko ibi ndagusiguriye ubisigure na Honorable Consolata umuhanuzi, urafise uburenganzira bwo kubisangiza bene wanyu. Nico gituma nabishize muri audio kugira ngo utavyisangiza. Ndaguha ruhusha ko kubisangiza bene wanyu. Urakoze cyane. Ndagukengurukiye mwubahwa mushinga amateka Manirakiza Consolata. Urakarambura akagwira agahora ku ngoma. Warampezagiye nanje ico nokubwira niki, urakarenga abansi barengutse, urenguke abansi barenganye. Murenguke icyarimwe bo bazonengukira kurengwa, ariko ko wigisha Imana iyo Mana uzoyibone niwashaka kurenguka iwayo. Ndagusabiye rero iherezo ryiza, ibintu ndazi ko bifise, aba ndazi ko bafise, ariko ndagusabiye kuja mwijuru ni iherezo ryiza cyane. Aho iburi rya kabiri hariho ibitutsi bitukwa abahutu. Muribuka turi mwihonya bwoko by'imico kama. Ibitutsi bitukwa abahutu. Urumva ko twavuze ngo nivyo mu mbyino ndagarutse
ngo iyo ngurube n'inkore ku mukondo. Iyo ngurube batuka abahutu kubera iki? Ngo izuru rifyise ry'abahutu risa n'izuru ry'ingurube. Urumva umuhutu n'ingurube. Cyo cyambere. Cya kabiri, abahutu bariyanduza cyane kubera bakora ibintu cyane cyane byo kurima, bariyanduza n'ingurube. Aho naho ko umuhutu afise izuru rigomba kumera nk'ingurube, ico ni cyambere. Hanyuma umuhutu akiyanduza nk'ingurube, baca bamwita ingurube kubera iki? Kubera baragereranije n'ingereranyo, umuhutu aciyaba ingurube. Muri ico gihe rero hakoze impinyanyuro y'ingereranyo, bagereranije. Ivyo ni bisanzwe, birumvikana ivyo vyovyo. Ndabandanya ndayaga, ndaheje kubivuga ngo ibikorwa by'iwabo ngo byadindibiranye mu nda, ndaheje kubivuga. Irindi, naze rirarengara kaza rirarengana, menya intaragande naze rirarengara kaza rirarengana, naze. Aicho nagomba kuvuga menyo y'intaragande. Ni wasanga abarundi bafise amenyo y'intaragande ni consanguinité. Nukuvuga n'abantu barongorana, abatutsi bakarongorana hagati yabo, abagana bakarongorana hagati yabo kubera batashaka yandi moko, hanyuma hakaba malformation y'amenyo, bikanka yuko umuntu aronka amenyo meza atonze nk'ayiwanje, atonze nk'abandi bose, mugabo kubera babonye umengo ni ngorane bakaja bavuga ngo menyo y'intaragande, ngo menyo y'intaragande ngo nubwiza nayo ari ingwara. Urumva nivyo, urumva bavuga ngo abahutu bafise amenyo atonze neza ngo niyo mabi, amenyo atonze neza ngo nayo y'abatutsi n'abaganwa y'intaragande nayo ari ingwara. Mukama ndabandanya. Iburi rya gatatu, imvugo ihakana ubwoko bw'abahutu. Ndahashitse, nsigaje akanya gatoyi, ndahashitse ngomba mpeze. Ngeze ku rupapuro kuri 23 kandi mfise impapuro 27. Mu Burundi hariho ikintu nyamukuru cerekana ko ihonyabwoko ry'imico kama ririho kandi rikibandanya, nuko abatutsi mbere n'abahutu bahakana ko ubwoko bw'abahutu bubaho. Sinivyo gusa, barahakana ko amoko mu Burundi abaho. Bikira Maria Mana nzima, Bweje Yohani ntavuga na rimwe ko hariho ubwoko bw'abahutu. Nta bwoko avuga. Avuga ko abahutu arabanenwa, arabageregwa, arabaja, arabakozi, aribo bamuhe utu. Nta bwoko avuga. Iyo rero uvuze ko mu Burundi nta bwoko buriho, n'ubutandukanye na Bwejera avuga ko atabwoko bw'abahutu buriho. Nimwe mutandukanye muvuga bimwe gusa, umwe ababivugira ngaha undi akabivugira ngaha. Urumva abahutu kubera ari bamuhutu sabantu nabaja, naho wo kwicumuja, naho wo kwica umugeregwa ntaco bukozi. Mwabantu abantu bavuga ko atabwoko buriho mu Burundi bazogerageze bumvirize ikiganiro mvuze, bazobireka ivyo bintu. Ubwa mbere abatutsi bavuga ko atamuka ariho. Abatutsi benshi bavuga bashaka guhakana ihonyabwoko ryakorewe abahutu, bavuga ko atabahutu babaho. Bavuga ko abahutu arabakene, arabakozi, ari bamuhutu bagenewe kubakorera. Ivyo ni ihonyabwoko ribandanya, kuko niyo bavuze ko umututsi yari ufise inka zishika 10, hariho abatutsi jewe nziri wacu bava ku mutumba w'iwacu batari bafise n'igikogoshi muhira c'inka, mugabo bagumye abatutsi. Bagumye abatutsi ku mutumba w'iwacu wa Muremera. Hariho abatutsi batatunze n'inka nimwe, mugabo bitwa abatutsi. Je ndabazi no bavuga, mugasingoma ko bavuga no munsi. Ntibavuga. Hanyuma twe mu muryango w'abamana iwacu, twe munda kwa data ndi murigo wa Ndemera wa Kinyoni, nta nka ziriyo. Mugabo inka ziri ku wundi muntu, ziri kuri Ndayumugara, ziri kuri Budigoma, ziri kuri Mugara, ku bantu ba Mugara. Abantu barafise inka kandi zirenga 10. Je navutse hari inka zirenga 10. Ntibigeze bitwa abatutsi, bagumye bitwa abahutu b'abamana. Bijye rero bivuga rero bajya bose baza baravuga ibintu ngo umuntu yarafise ngo inka 10 ngo yaca yitwa umututsi, bijya no kubesha no gukamira mucoze genocide, no gukamira mucoze ihonyabwoko, nugomba kuribandanya. Abahutu nabo bavuga yuko atahonyabwoko ririho, ndabishitseko. Iyo umuhutu ariko aravuga ko atamoko ariho, nawe nyene abari karakamira mucogeje abatutsi. Abenshi babigira atavyo bazi, kuko ihonyabwoko ryabanyengereye, rirabanyengera, ribazengera, ihonyabwoko rirabinjiramwo gushika barumva ko ihonyabwoko umengo n'umugenzi wabo. Naho nta fatiro yanditse icese caririmbwe n'uwundi muririmbyi, hanyuma ico cese kivuga kiti si data, si se wa data,
si sekuru wa data Dodora. Intwaro z'agahotoro zari zarabahohoteye barahazana, bari baraseserejwe batagisemerera n'agasuzuguro. Urumva, bari baraseserejwe batagisemerera n'agasuzuguro. Abandi bandi ndumukambwe yari daye, umuzimu utaginarati nguruye nkindi magatira umuhoho, biheretse ikibira cy'inyamaswa, amashure n'ubuzi, duhangana n'umuhema kitsura indege navya muzinga, imyami iraguruka turota nijoro icoto c'amasase y'umusase, imanga n'imarira imana turarangura ihangiro twihaye, si data, si se wa data, si sekuru wa data Dodora, intwaro z'agahotoro zari zarabahohoteye barahazana, bari barasesereje batagisemerera n'agasuzuguro, maze basenga Imana rutunga borombi bapfisoni, nayo ibisabisho byabira bishitsa bije bibatebuzatsa, umumwe kumwe akamwemwe karamusya, umwe kumwe akamwemwe karamusya. Ndagukengurukiye Ntafatiro Patrice kuri ico cese wanditse ca umugani ucigwa Burundi bw'ejo. Nawe ndagukengurukiye Rarijo n'iyinzi wabishize mu gahogo ukabiririmba neza. Imana iraha ingabirano, umwe akandika uwundi akaririmba, kubera abantu ni magiranire. Mwese murambe mugwire muhore ku ngoma. Ico ndabipfuje nuko mwobona Imana yamaze kubahamagara mutakiri ngaha ku isi. Ukabona umuhutu ariko aravuga ko atamoka ariho mu Burundi, uzoca umenya ko yaseserewe n'agasuzuguro. Nukuvuga gusuzugurwa byabo ibintu bisanzwe kuri we, nukuvuga nta ngorane nimwe kuri uwo muntu, kuri uwo muhutu. Nico bivuga uwo muntu kugerageza kumufasha. Wewe uri kurumviza kino kiganiro, uwo muntu gerageza umwegere umufashe, kubera uwo muntu aragwaye ntarakira. Ubu mututsi, ubu muhutu, ufise iyo mvugo uba uriko urasamaza abahutu, kandi ukaba uriko urasasagaza ihonyabwoko. Ntubutandukanye na Micombero na Simbananiye, ntiba mutandukanye. Uwo muntu abakwiye gukeburwa, kuko abatutsi bamaze kugira ihonyabwoko bakabona ryafashe, baca bigira bejo bagashaka gukoresha ubwenge. Urumva n'umuntu afashe abantu akabanigagura akabaheza, hanyuma ati mukamara kigongwe ati kugira ngo simfatwe reka nje mvuga yuko atabwoko buriho. Uvuze ko atabwoko buriho, nukuvuga nabo bantu bishwe ntishwe ubwoko. Nico bivuga. Muri ico gihe umaze kuvuga ngo nta bahutu bariho, none uzoza kuvuga ngo harabaye ihonyabwoko ry'abahutu gute, kandi abo bahutu batabaho, kandi abo bantu bishwe bitwa ko abahutu, kandi no mu bwirizwa nshingiro handitse yuko hari abahutu. We numva ko uwo muntu ariko aravuga ko atabwoko buriho mu Burundi, abafise izindi mpengamiro. Ubu muhutu w'umututsi uvuze ko atabwoko buriho mu Burundi, ubwa mbere uba usasiye indava Micombero Michel ahejeje kugarika inganda z'abahutu. Ibihumbi 500 by'abahutu ahejeje kubimara 1923 yaciye asamba muririmbe. Baciye muririmba bwiki, baciye baririmba gutya ngo amahoro yaraja yego mama amahoro yaraja abavyeyi baraheka yego mama amahoro yaraje. Wavyumvise? Wa muntu yamaza abahutu aca yigira uwejo, aca yigira umuntu umuvyeyi ngo amahoro yaje, ngo abavyeyi bariko baraheka, nawe aheje kubahekura. Utangwe kuvuga atabwoko buri mu Burundi, uzoba uriko uramufata mu mugongo. Ubwa kabiri uwo yari Micombero bagaza na wati ubumwe niteka ryacu nishimikiro y'intwaro yacu, ubumwe bw'abadasigana burakama mu Burundi, abarundi batunganirwe mu mahoro. Mana nzima, murumva uyu muntu agira jewe nayobewe imyaka 3 kuri uwo mugabo nyene. Hariho abantu bahonye akajavuga ngo ubumwe n'iteka ryacu nishimikiro y'intwaro yacu, ubumwe bw'abadasigana. Ukamuzi yuko ico gihe abarundi bose barabadasigana, mugabo akagira akaca yigira wejo, akaca yigira umutagatifu. Uwo muntu avuga ko atabwoko buriho mu Burundi no kumwigira inyuma. Ikindi ca kabiri, uwo bagaza yaciye asaba ko bamuririmbira. Baririmba bavuga ngo iki? Baririmba gutya
bagaza naramubonye iyo ntorira yangwa n'umugabo w'abagabo iyo ntorira rangwa ntaharanira amahera iyo ntorira rangwa aharanira amahoro iyo ntorira rangwa bansumirinda bari batugeze kure aho tutiyagaza iyo ntorira rangwa iyo ntorira rangwa. Umviriza, umuntu yagize una i jewe nkirukanwa kwishure kubera barungitse abanyabururi n'abanyabujumbura je nkabura ishure nigamwo mugabo ukaza wumva ngo bagazana namubonye ngo ni ntore ngirarangwa ngo n'umugabo w'abagabo. Umugabo w'abagabo uzi ko canje yamuvuze akavuga umugabo w'abagabo ingene ameze ngo ntaharanira amahera data wanje amahera ntavyonzi ngo aharanira amahoro. Amahoro ameze gute? Agirisha una i. Umviriza, ngo bansumirinda bari batugeze kure aho tutiyagaza. Bansumirinda ni bande? Ni vya biti biri hagati mu Burundi vy'ivyimeza babwiza kurandura, bimwe bitaja muri kaminuza, bimwe uribuka bagaza ari yavuze ngo muzotungwa nibiri mu maboko yanyu. Bariko baravuga ngo ingurube nk'intama be n'impene n'ibindi, ngo inkwavu be n'inkoko, ariko abwira bene gihugu b'abahutu korora abandi nabo bagende muri kaminuza. Ico ngomba kugenda mvuze ngiki, bansumirindura bumvise ngo bari batugeze kure aho tutiyagaza. Uribuka umuntu akubwiye ngo aho utiyagaza ni hehe? Ni munda. Byumve neza, ni munda. Hanyuma haca haba umwibutso uvuga ngo umuhutu mwiza kurasa akakurasa munda, hahandi utiyagaza. Mu yandi majambo, babandi vya biti vy'ivyimeza vyo mu Burundi bariko barakumira ngo ivyo biti vyari bibageze kure ngo aho batiyagaza. Uribuka ko abahutu aribo bomoye abahima n'abatutsi bakabomorera mu mugamba ahantu badashoboka. Kubera iki? Kubera bakuye muri Ethiopia, bakuye muri Kush, bakuye muri Somalia, bakuye muri Eritrea umuco mubi wo kwibinka. Nico catumye abahutu bomora abatutsi n'abahima bakaja kuba mu mugamba ahantu hadashoboka muri rya misozi. Vyumve neza rero. Hanyuma umuntu yagize una i ngo n'umugabo w'abagabo ngo nibindi ngo nibindi ngo nibindi. Vyumvirize nawe nke kuravyumvise. Umviriza nino ndirimbo ivuga inzigo, ivuga inzikira, ivuga ingene abahima n'abatutsi bafise inzigo bihora. Ni indirimbo yitwa Ngorore y'Abahinda. Umviriza gatoya. Kandi ndihore kandi ndihore musaza ziza mukabane none ndihore none ndihore hoza kwihora genda yihoreye Urantunga umburane wa muntu. Je nama mvuga yuko jewe Imana yantije ubwenge. Yarantije ubwenge rero je ndategera ibintu byinshi. Kandi ibyo bintu nkabitegera kuko hariho ibindi bintu nize bituma nca ntegera ibindi bintu gusumba. Ico gihe ariko baravuga ngo genda urihoye Ngorore y'Abahinda. Nukuvuga n'abantu b'Abahinda bamuka kuri Ruhinda bararondeye umukobwa agenda kurongorwa hehe? Agenda kurongorwa mu Bashubi. Kubera baragize buke buke, reka ndabivuge mu kiruri cy'ubu, baradoriye baramenya bati umuntu yishe Ruhinda, umuntu yamwishe neza. Sindiko ndavuga ingabo, oya, umuntu yamugandaguye. Nukuvuga umuntu yamwishe ninde? Uwo muntu baramumenye, baca barafata umukobwa, baca baramugenda kumurongoza aho ahantu. Uwo muntu yari yarapfuye, narabigize mu kiganiro kimwe. Uwo muntu yari yarapfuye, mugabo bishe umwuzukuruza.
naho bavuga ngo ingoro y'abahinda baramwigise umukobwa kugenda kwabigwayo. Nzogira ikiganiro iki ni cyahera, nzogira ikiganiro nerekana ingene abo bakobwa b'abatutsi kazi bagenda kurongorwa mu bahutu ntibabavyarire, ingene ari icago mana nzima kuva kuri rimwe gushika kuri gatandatu gatandukana n'isevu. Ivyo bintu kugira ngo bihere nugusenga tukiyegurira Imana, kuko ivyo bintu birarenze urugero. Umuntu bakamufata bakamurungika akagenda kuba ahantu akabana n'umugabo ahantu ntamuvyarire, kandi ashobora gupfa uwo muntu. Nukuvuga ko uwo muntu baba baramuhevye, kandi abo nyine akiheba aba nabihevye. Rero umuntu avuga ngo nta moko ariho n'abantu bihora gushika ku myaka 552 ntazombaze. Ndabandanya. Uwa gatatu yitwa Petero Buyoya, yamaze abantu mu 88 yaciye asaba bamuririmbire. Jeje namavuga ko jewe ndi kigabiro burya ndazi ibintu byinshi. Yaciye asaba baramuririmbira, bamuririmbiye bati rata rata rati yondanga rati yondore Petero Buyoya n'amakungu amurate mu binyamakuru n'amakungu amurate mu binyamakuru. Mwavyumvise? Aramaze abantu ingoza, abantu bose barahonye, abantu b'abahutu barabahejeje, bombe ona parume ziramaze abantu, aca yigira umweranda umutagatifu, baca baramuririmba ngo ni barati iyo ndanga no mu makungu barate uwo muntu. Mwavyumvise ibyo bintu mwebwe ico bivuga? Iyo rero indongozi za CNDD-FDD naho yadukuye akareka ngenda kavuze, iyo mvuze ngo CNDD-FDD naho yadukuye, ibaze kuva mu 1972 gushika CNDD-FDD idukura aho yadukuye gushika mu 2005, haruri imyaka iri hinge ningana, hariho ikintu cyitwa couvre-feu. Nukuvuga nta muhutu numwe yarakwiye kwidegembya inyuma saa 12. Hajya nukuvuga barashaka kugufata mu 88 bashaka gufata ryari bakakunyikiza kubera warengeje, kubera carazira. Iryo ni itegeko ryavuyeho kubera CNDD-FDD. Burya hari itegeko rivuga ngo kirazira ko umuhutu atembera mu Burundi izuba rirenze. Mwavyumvise? Kuva mu 1972 gushika mu 2005 hari imyaka 32 hari itegeko ribuza umuhutu gutembera. CNDD-FDD rero yadukuye ahantu niki kirundi mvuga nibi ndebagura simba ndabivuga iyo CNDD-FDD itadukura. Arico gituma hari ibintu ndiko ndavuga usanga hari ivyo ngomba kuvuga kuri CNDD-FDD ndasaba ikigongwe nkavuga yuko jewe ndumugumya banga yiyemera, mugabo ko hari ibintu by'uburonzi Imana imbwiye ko nkora mbwiza kubikora. Nuko rero naho CNDD-FDD yadukuye abantu bavyibaze, igitoro kibuze kizima hari amahoro, ata amatara ariho kizima hari amahoro, ata amazi ariho kizima hari amahoro. Umuntu azogenda n'amaguru agende kuvoma, igitoro uzoreka kugenda kure, mugabo amahoro ariho. CNDD-FDD ahantu yadukuye irakaramba, irakagwira, iragahora ku ngoma. CNDD-FDD iyo rero indongozi za CNDD-FDD naho yadukuye ziriko ziravuga ko atamoko ariho mu Burundi, ziba ziriko zirafata mu mugongo Micombero, Buyoya na Bagaza. Izo ndongozi cyane ko ndavuga nk'umuchercheur, nk'umuronzi, nta numwe dufite na kimwe jewe ntituzohurira ahantu cyangwa ngo ibi nivyahera nibi mvuze ushaka kumbaza azompamagara. Mugabo abantu bose bavuga ko mu Burundi nta bwoko buriho, uburi mu makanda ya Micombero, uri mu makanda ya Buyoya, uri mu makanda ya Bagaza. Hanyuma ibwiza nshingiro none ko ritomora ko ari amoko, wewe uhakana ko atamuka ariho gute? Hanyuma kwabishwe bazizwa ko arabahutu, je ko niyizi ko ndumuhutu, je nzohwera ndumuhutu, ni kubera kugomba kunkura ku buhutu bwanje, ugomba kutaha umuhutu bikurabe, mugaje nushaka kumbuza ku umuhutu. Ubwa gatatu ibyavuye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka nabivuze, inama nkenguza amateka imaze kuvuga Mana nzima, nukuvuga ko iryo tegeko yari ravye neza, yasanze ritonganutse, kandi n'abatutsi 50% n'abahutu 50%. Inama nshinga amateka, abashinga amateka baravyemeye bose ko ariho nyabwuko. None wewe ureka kuvyemeza nkande? Kubwaje umuhinga mukahise ku Burundi, umuntu wese avuga ko atamoko ariho mu Burundi abahakanye iho nyabwuko, aba risasagaje, kandi aba yemeje ko
abahutu batabaho bapfuye nibisanzwe. Ni kwa kundi umuntu w'iwacu yiba igitoki bakamujana mu gasho, ni kwa kundi umuntu yivye ikaramu yanje ashajana mu gasho, mugabo ufashe abavyeyi bacu bose ukarigita bacha kugira ati uri umuhinga. Uwo muntu abatazi kahise canke azi kahise naho aba akiyibagiza. Ingoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga, ingoma ya Ruhinda umuyaga urazura karuza, ingoma ya Ruhinda nzopfa nzokira sindabizima, ingoma ya Ruhinda. Abahima babiciye Ruhinda mu 1920 no bamwica. Abahima bihoye mu 1972 hari haheze imyaka 552. Urumva abantu babikiyo nzigo, urumva abantu babika inzigo imyaka 500. Hanyuma CNDD-FDD iri ku butegetsi 2005 nandi kinjana kirahera ngo nta moko ariho. None bwejeje reka kuvuga yuko agomba kwica umukuru w'igihugu gute? None bwejeje reka kuvuga yuko azokwica premier ministre gute? Bo bari kuri programme imyaka 552. Ruhinda bamugandaguye mu 1920. Mugano no munsi bacaririmba ngo ngoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga. Abantu bashaka kwihora heze imyaka 500 ukavuga ngo nta moko ariho. Isize gindwi insozero. Mwubahwa urongoye Communauté Burundaise du Canada, umubano w'abarundi bishwi rya Canada. Wewe urongoye Communauté Burundaise du Canada mu ntara ya Gatineau Ottawa. Wewe urongoye umubano w'abarundi bishwi rya Canada mu bisagara vya Gatineau Ottawa. Mwubahwa wumva ikintu cy'abarundi n'abandi bose banteye iteka bakandika nkavuga. Umuryango namukamwo w'abamana ari basongore, mawe na dawe, umukenyezi wanje yamfashije kugira uburonzi, abana banje bandeka ngakora, abandi bose banyanka mugabo bazovyumviriza, abantera amashurwe bavuga yuko ndiko ndafasha abarundi. Nagomba ndabaseze ndababwira nti hari ico mwakuye mu vyo mvuze, Imana ihabwa icubahiro. Ataco muronse kandi Imana ihabwa icubahiro. Kw'Imana niyo yanyimye abahima n'abatutsi bagomba sinige, yongera ikoresha bo nyene, kuko hari akantu ntababwiye. No muri kaminuza mvuye mu gipatiri ngomba nje muri kaminuza bambwiye ngo ntafatiro Patrice, baragiye mu madosi bararondera basanga bari yampaye IP. Nahakuwe kandi n'umuhima niwe yavuze ati mwebwe murarengeje urugero. Uyu muntu avuye mu gipatiri kandi ari kimuri ntakwiye kwiga IPA, ni muhe faculté niko kuja kwiga langue littérature française, ururimi n'amayagwa y'igifaransa. Rumva rero mu yandi majambo abo nyene bambuza kwiga nibo nyene Imana yakoresheje kugira ngo nige n'ubundi. Arico gituma hariho umuhima wo ngaha nariko ndabaza ibintu by'inka, ndiko ndamubwira ntiburya abahima n'ukuri hariho abakora nabi. Acambwira ngo none wewe wize gute? Ngo ntubona ko ari amakosa kubona we barakuretse? Niko yambwiye. Turi ngaha muri Canada, turi muri Tim Hortons, n'ahantu banywera icayi niho yari karabimbarira ivyo bintu bijanye n'inka. Iyumvire ndamwihweza ntibirahera rero. Urumva mvuze ngo ihonya bwoko ryarankozeho ba 72 na irankorako. Urumva nino birabandanya nabagwamba bose bavuga ngo ntafatiro Patrice no gukubita mu gahanga no gukubita mu kanwa no gukubita mu mutwe ataco ndamugize. Ariko we yaraje ngahi wanje tukamuha ivyo afungura, tukamuraza. Umugore wanje yahwereye akamugaburira akamucumbira ubutsima agafungura, mugabo kagatima akavuga ati ntafatiro Patrice no gukubita mu gahanga. Ariko jewe hari ikintu ntashaka kumugirira kubera hari umuhima w'iwabo yankoreye iciza. Kandi kindi muhiri wacu iyo turiko turanywa inzoga, mawe yamavuga ngo soma rusose n'umwansi tumuhe ineza itsindi nabi. Jewe nkiri muto numva umengo mawe avuga ibitari ivyo, muga mpava ndatangura kubigendera. None nanje ndagerageza. Nta muntu numwe ashaka kubuza umuntu kumwanka. Unyibaza uko agomba azonyibaza uko agomba, mugabo jewe ndazi ko jewe ndi mu makanda ya mawe avuga ati soma rusose n'umwansi tumuhe ineza itsindi nabi. Wewe rero ariko uravyumviriza urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Iyo jewe nkuyu ururimi mu kanwa mba mvuga ibintu nshaka gusigura. Iyo nkuyu ururimi mu kanwa nawe mba ndiko ndabeshera, mba ndiko ndavuga ibintu. Nka hamwe navuga yuko nagomba ngenda ahantu, uwo muntu nyene akaba ari wampamagara ati ntuze ngaha ngo uhavuhagwa, bijya n'ukuri vyarabaye.
wewe ariko uravyumviriza rero urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urakagira umugore nk'uwo nagize musenyere ku mugozi umwe nawe ni wabura umugabo urakaba jewe ukunda umugore nk'uko namukunze musenyere ku mugozi umwe ico Imana izokwima we mugabo ntupfakare gupfakara ni ikintu kibi gose ko umupfare ni ikintu kibi gose yamara jewe ndahagaze neza kubera Imana nsenga iyo nayo nayigishijwe nande na mawe binyongora igo deliver niyo yasenga misi yose atuvyura ngo tuje gusenga urakaramba rero ugwire uhore ku ngoma urakarenga abanzi barengutse urenguka abanzi barenganye bishitse mu karengukira icarimwe bobo barengukira kurengwa ndahejeje